ahubwo dukore iyindi izine y'inzoga kubera iki tugwa Brarudi ntizobakwira mwese uba abantu bafise amahera mama bafise amahera baranyumva kabisa ko barayafise ahubwo twumvikane tugire iyindi izine nayo Brarudi nikidukwira ubu nkanone muri diaspora none kubaka brasserie biratwara kuri dose 50 miliyoni basi dukore ntoya mucava ngo Brarudi cidufyita byari bya monopole kandi nivyo Brarudi rero burya nayo Heineken bugira kara Heineken ibonye ubwirugire iyindi endise nabonye rega Bragita ijya ntiyari ya Heineken mugawe Brarudi yahemutse yiguze Burundi Brauri ijya burya nayo yaciye yaciye dale baye bifire burya nayo bari bayigiriye aka ngo shaka ngo kubuza brasserie ngo cufata inzoga zose basohoga cuzigura zose ugacumenana n'ibidaje ibyo biraba vubu aga produce inzoga zose ugacuzigura zose ugacugenza ugacumenana n'ibidaje ugacabona ibidaje byo gukora izindi bahombe ariko ibi bya Brarudi ingorane ntigiproduce inzoga zikwiye bikebikanira bankana ntabura amatara ugacuvuga uti none kubira kibaha kajya gace gusa ntibahe kajyana yaho nibabura amatari nimwe muca ntimube babandi ngo makirwa hebegwa imfizi oya mugerageze mugire equilibrage ariko ibintu byo kugira amahinguriro dukora amahinguriro Skoro yavuze ko agomba kugira ihinguriro ngaha Skoro yambwiye ko abafise umugambi wo kugira ihinguriro ngaha isawa nimero yanje emwe musubire muyandike ni 69 214 286 ni WhatsApp ndayitabako jewe nta telefone zibiri nzi gutunga mu buzima ntunzi ya kabiri citaka hari imwe citaka kandi Jesse kandi hari abantu bambaza ngo none ama message uro yasoba jewe imbere yuko nja kuryama ndafise omwe ine yo gusoma ama message ingorane nkunda kugira nizihe ukazobona wanyandikiye sinkwishure urazocuro nuvera kubera hari igihe nja mu bikorwa byinshi ugasanga message arabaye nk'igihumbi kugira uyamare biragora kuko yandagumaza ico gihe rero babonye nta kwishuye ucuro nuvera ico gihe umva ubuyivyuye yayindi ya kera hanyuma ikindi kintu no babwira ama audio sinumviriza kabisa kuko nohwe audio sinumviriza ikindi kintu nyandikira ubutumwa bugufi nk'ubu umbwiye ukambwira uti je nandikiye ikete mu bushikiranganje n'ubu nagomba iki gushika ubu ntibarampinyisha cyakubwira nti nije nca nkwishura ndungikira iryo kete abashikiranganje turatsinanya hagere bigenda nca ndungikira umushikiranganje ni kubera iki mutishura ikete niko je ndabigira wewe cundungikira iryo kete naje gaca ndungikira umushikiranganje gaca ndamubaza kubera iki utishura iryo kete hari nabo mparankarira gaca ndabwira nti basi mpinyisha ndayimwihereje ko we wamwemye nyishu ntimenyishu jewe ndayimwihe gajya mbadagukomeye urumushikiranganje iyo nimero 69 kabisa jewe nzobafasha dutegeza gukorana twese none wiyumvira nk'abo baba bashaka gukora imigambi y'iterambere hari ikindi kintu nabonye mu gihugu hari n'umuntu ashaka kugira iterambere akanga kurivuga hariho ibintu biba n'amaproje ndabizi ariko birababaje nk'umuntu akubaka hoteli nziza ugasanga hoteli yari kwiye kubakwa nko muri hectare agace baka muri arecu ifo kuvuga ati ngomba kubaka hoteli imeze uku nagomba mu metere amatere ajya yose
y'igihugu n'igihugu nawe urimo dukeneye ko igihugu gitera imbere n'ibyo ntimuze muraze muragira ubwoba mwazoca mutubwira hanyuma hari ikindi bimuvuga ngo kora ibisho muri justice kabisa murazi ko n'urwego na jewe twigwa turagwana nabo umva kera mu gihe cyahererega umwe wese bava mu mpenerisha ahiziritse baravyinjiza muri conscience babona ko atabuzima bazopfa barose batari ibiturire ngo yadosiye ngo rimwe amahera ubu rero murabona ubwa mbere twashize intaye yo kumugina bagira bahuza ku mitumba kugira ngo imanza z'amatati asanzwe ziherere hasi duca dushira conseil supérieur de la magistrature hejuru kugira ngo uburenganijwe nawe aronye urundi rwego yitura rutagigiturire rero muri conseil supérieur de la magistrature twagize ibibazo twasanze constitution yishizeho mugabo duca dusanga ishigwa mu ngiro ry'ingingo zafashwe na conseil supérieur de la magistrature niho hagoye kuko si urwego rw'ubucamanza ni urwego rwo gukosora ubu rero irafa ariko tubanza kugira loi ireforma ntuzeye kuri supreme kugira ngo abe ari izoca ishira mu ngiro ingingo zavuye muri conseil supérieur de la magistrature ubu rero twahejeje kugira ku reforma nimva ko mu minsi iza bizogera neza ariko rero hariho imanza twasa abarundi burya ntibakibemera intayishizega aho naho ni ngorane urazi yuko imanza tumaze kugira analize mu manza zishika 200 twasanze abarera busema badashika 20 ruva hariho abantu banka gushiraho intayishize rero ibi by'ubutungane navyo nyene ubu turagerageza jewe iyo umuntu ambwiye urubanza ndabwira aba gouverneur genda verifie umbwira urubanza neza ugwa ariko na biro juridique yiwanje ubirakora neza iragenda ikatohoza igashaka kuvuga iti tubonye nuko hanyuma tukabwira ubushikiranganje bugahindura ntagira abantu barenganije mu bucamanza bacava ngo nta kundi ngo kubita niko ndeha oya urabandanya kuko umukuru w'igihugu yitwa magistrat supreme nuvuga yuko kugorora ivyagoramye biragira rero nimuze muntane n'akagazuzo ngo no kubera ngo bararenganya ubu hari ikindi twagize jijinike ishizo cyavyo yari urubanza azoba ari we kuko natwe tuva tuti muri conseil supérieur de la magistrature tukazobona imanza nka 5 zigoramye zaciwe n'umwe sha uwo muntu murumva yuko amanota azoca make bizotuma rero bukebuke ibintu biza twese turabe hajyana ku isoko urazi ko tumaze muri conseil de ministre twe twarahejeje turagira byose ndazirereze tide ziringa obo hanko nkogira imana kabari nga ajya uzoce cyane Fabrice turahe feasibility bihagateka nabo abo muri diaspora avuga ati ngiki rya symbolique nicyo dukeneye soko ubaka cyane nta kindi dukeneye hajya hano yo twaciye umengana igihugu cy'imfuvyi kabisa aratubabaza burya no muri conseil de ministre twese turafise akababaro kabisa turosanira abantu bubaka twaba dutomboye kandi twari twavuze ko bizokorwa muri PPP n'ubundi bizokorwa muri cadre ya PPP hanyuma zijya avantage adebe niwe yogere cyo azobikwishura ko muga hariho imigambi kameme beneficiaire les avantages le jama social burya ntizirimo le jama social sinzi le jama social burya ntizirimo mu bintu beneficia hari ikibazo je nabajije gushika ntibarakinyishura neza bo muri obe je nabajije none nk'umuntu wo muri diaspora aragiye ariguriye le materiaux zose zo kubaka byose arazanye amakonteneri azayenga none numutamutangishije atadeduanye mamuhoze iki none yashaka ntari kwigumira hanze nta devise yakwenga mu Burundi yose ayakwebukira igihugu avantage ndeje sinavuga none muri prevision budgetaire ntiwigeze uvuga ko azozana material de construction
arazizanye no murundi nese situnga abazanye mu gihugu je navuze nti kenshi ntituzi guharura kenshi ntituzi guharura oya tuvuge logique umuntu yibereye hariya hanze ntaje gucuruza nitunga azanye mu gihugu je bazigera navyise nabwira ingene je kenshi ndarezonema nigira sempre naje ndavyitanti ivyo iferabeto bari ubutare buvuye mu kuzimu kwatamera mu Burundi bari twataze bibari nk'ubutare buzutse buva mu kuzimu izo bateri yo construction hari ibintu je nibaza tugiye muri logique gutera umuti vyoroshe muri finance tuzovyiga neza les avantages kabo muri diaspora baza ikintu bataje gucuruza ba best nibo bimenya mwene ivyo umuntu aza ikintu nitunga yinjije mu gihugu muguzanye imodoka ije kudukosona kwe sha imodoka ije dusaba igitoro hari ikintu uri gutara kije gukosona muguje kubakiza yakwe nitunga winjije mu gihugu nitunga winjije kama amadevize bayakuye ngaha mu gihugu naho urumva nayo mu gihugu tuza turavuga ibintu reka igihugu cyacu cyubake tube logique je nk'ubu ntigiturire maze kubona abantu umva bose bazi ko bazotungwa n'amahera avuye mu gihe cya leta utungwa n'amahera avuye mu gihe cya leta ndakubwije ukuri ntushobora kubaho ntushobora gutungishwa n'umushahara wo muri leta ntibishoboka nico gituma ucugira akaboko kugira urabe ko wotunga nta ndya y'inyibano cemura ndaba nko wimbuye nk'ibiro nk'amatoni amajana 250 y'ibirayi ubuzi yuko imiliyoni amajana 2 muri kumwe none nk'umuntu jewe noshaka kwimbura imiliyoni amajana 2 ugacumbira ngo ndaguha igiture c'imiliyoni 50 ndakoresha iki kwanza ayo mahera afise ndashobora kuyabamwe mu buzima bwanje none ayo mpaye nca ndayakoresha ko avumwe d'abord burya abantu rero bagira iturire nabo nyene bararenzona neza ari amahera avumye nabonye umucamanza umwe muri izi ngendo nyene mperukamwo mu Kirundo ziya ngendo burya bagiye kwiga baga hajya bagiye kwiga umucamanza yatangwe korora inkoko akoresheje buruse yiwe ngo babahaye kimire y'amezi 5 acakuramwo 100 agura imiswi afise purayo no munsi no mucamanza mu Kirundo aratonda ku kazi babwiye ngo ntaceregwa ntagira igiture wowe kijya gute kandi ufise erega igiture naboro igiture naboro mu mutwe nawe bagashaka kubaho ibibarengeye muga nk'uwo muje baramushingiye intahe abene igihugu bati niwe muntu wa mbere ari juste kandi ntangorane none arorora n'abakozi arabafise akongera agacimanza tuanze tumenye yuko tuzotezwa imbere n'ibikorwa subu fonctionnaire buzoduteza imbere mugabo twize ko aba fonctionnaire ngorana none sico gituma uzubona umuntu yirutse wagiye ahembwa menshi burya uri umucangero rero je commentaire nagira yariyo mugabo umwe wese individuellement ntavuga ngo diaspora twokora iki jewe nokora iki upfumwe ugira akantu karema itunga na gatoyi karema itunga gatoyi n'ibintu vyoroshe hari utuntu twinshi uburimyi muga uburimyi nibwo nimero 1 ajya muhungu yaraharashe bajya ba diaspora barima nta numwe ndabona yahomvye uburimyi none mwabizi namwebwe ngene bwifashe uburimyi ubworozi ibyo kugira ama industry kabisa bazojamwe nk'ubu noryoherwa ngiye muri adurisa nk'ama industry nka 10 mu myaka nko mu myaka 3 tukacaba hamwe duhingura ibintu tugashoba nta chips ganutse chips tukaguriza mu Bushinwa kwe turi mibiraya nga nimugerageze muze gufasha igihugu kidoge rero mugerageze umwe wese arabicoterera ariko ndabasaba ikintu kimwe les jeunes bo muri diaspora muje hamwe namwe muterere muri payeje mubaterere n'akamiliyoni kabisa
muri payeje nko bavuga muti twebwe les jeunes bo muri diaspora tugira dufashe aba jeunes bari mu Burundi nabo bashobore kwiyunguruza baduge hajya muteranije nk'umuriyoni w'amadolari ndabwije ukuri hariho aba jeunes barenga amajana 200 baca baronka akazi twakreye akazi ngaho nye birashoboka hari ikindi turiko turakora amasantre naisseur ha muri diaspora kwari murakwiye ntuze wegere santre naisseur kugira ni rugoma Samuel Meya agomba kugira santre naisseur y'inguru turashobora kugira amasantre naisseur y'inkoko santre naisseur y'inkwavu santre naisseur nk'ubu dufate nk'impene canke intama urashaka kuvuga uti jenga njane intama 50 mu Burundi izi ntama zizotuma durosikla za ntama twari dufise zipima ibiro 15 ngo irakuze n'utuntu twagutyo mushobora mwe wese akarabicogira nka centre naisseur ubu dufashije cyane umuntu yogira centre naisseur abadufashije cyane abadufashije utuntu mwoza murakora turiho tutari duke tuzoza turatera inkuru umva rero kandi abashimire muzotembera mubone byinshi mushaka mugabo ndabwire murazotemberera n'indongozi muraba icyo zikora muze muradukota nimwashike Karusi murazoraba aho ndiko ngira ngomba kuzogira agri tourisme namaze uduza Tanganyika nkajya nk'oburu ubuca avuga ngo dushira nk'umutahe shatwe yibakire hotel nziza ngaha byo cyabigera neza bafungura ibyagiriwe ngaho nye genda ugurutse nta ngorane uzoza ngo ruteranye umutahe araza kabisa ushaka ati dukora ikintu kandi rega ubutombo hano nca kurerekera ubutombo ubutahe wese nca kurerekera kandi bacu usanga ari sawa tuze turakora rero utuntu dushobora gutuma igihugu gitera imbere imbona kazoza nico gituma mwumvise ariko ndayivuga cyane best vraiment niwaze kubisigura ariko nababwira yuko kugira ngo tuyishikeko si bya bindi tuva ngo itopi twaragiye turaba tuti mu bindi bihugu kugira vuye ku gihugu giteye imbere abene gihugu baho baba bameze gute turavyandika ubu rero tugera usasuma general de l'agriculture de l'élevage de l'habitat agriculture et l'élevage iyo rusasuma jewe iwanje nshaka komenya Burundi bugeze ataki inyoma kirimo tumaze kubona aho Burundi bugeze niho duca turaba rythme de travail hari umuntu yavuze iby'amatara burya amatara tubiri mu mugambi navyo nkagira umuntu asembwa n'umutima ndabashimira muri diaspora kwere muri ko baratuzanira utuntu twiza hariho muri diaspora yo mu Faransa nawe yatweretse indi technique yo kugira amabaraje utarinda kugira ya mashite tribune urabona kare zagenda ubu zigenda gutya yagize visite mbe yitwa ngo iki yitwa Arone mu Faransa yagize visite yambwiye yuko navyo bizotuma tugira utumikro centrale twishi kuko yashobora kugira memanseri hanyuma twironkera amatara ariko rero aho muri diaspora so ndabashimire ibyo byose barakanuye gose arakanuye kabisa aho ndabashimira cyane mubandanye rero mukangure n'abandi mubakangure abatarakanguka hariho n'abandi rero bajejwe gutuka Burundi abajeje gutuka Burundi ebasha burya ntibazi ko gutuka umuvyeyi ari umuvumo burya n'umuvumo igihugu naho basi uranka indongozi je ari ikintu kimwe je ndakubwira nti je pfu mutuka jewe sintangora mugabe igihugu cyawe reka kugituka reka kucararaza ko kwararaza igihugu cyawe c'abavukiro hajya n'ikintu kibi cyane bugi ntaba Uburundi bwaragize ibyago nukubera abarundi bari babuvumye none kuva aho dutagwe kuvuga ngo Burundi igihugu ciza nimubona ko kiriko kirahindura isura kubera gusa umuhezagiro duhezagira igihugu cyacu